igikorwa twakoze kijanye no gusesangura iri tegeko rigenga amanama n'imyiyerekano mu bibanza bisangiwe ryakozwe kw'izina ry'amashirahamwe atatu ahurikiye hamwe FOCODE, COSOME, SOS Torture kugira ngo agire ico afashije kugira urubuga rw'umwidegemvyo rwa politike rushobore kuguruka mu Burundi. Twafatiye cane cane ku bibazo bikomakomeye biriho uno munsi bijanye n'ubwigenge bw'abarundi abanyagihugu canke abanyamigambwe bijanye n'ibibuga vy'umwidegemvyo vyugaye mu Burundi kandi n'inguvu nyinshi cane. Turavye ibintu biba uno munsi kubijanye no kuburagiza ubwigenge dufatira ku mvo zibiri. Hariho amategeko yonyene asanzwe agenga ubwo bwigenge usanga amategeko mabi cane abayashizeho umugabo bashizeho kugira ngo ufate mu ntoke umwidegemvyo wose w'abanyagihugu canke w'abanyepolitike. Ica kabiri naco ni abajejwe gushira mu ngiro ayo mategeko anye ntawo kwirengagiza nk'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu uravye ukuntu ariko araburagiza umugambwe senere mu buryo bwose akawuragiza nawe ari umunyamugambwe. Ni kuvuga uyo muntu ajejwe gutunganiriza uwundi mugambwe asanzwe ari umukeba. Bivuga rero yuko uno musi uko kuntu abantu baza baje gushiraho ubwo bwigenge kuraba uko ubwigenge buriko buragenda usanga ari abantu bafise aho begamiye cane cane umugambwe baba bavamwo. Uravye nko muri urwego rujejwe kuraba uko ibimenyeshamakuru bikora naho nyene nk'uko aho usanga urwego rujejwe cane cane gukora nk'igipolisi kiriko kirondera amakosa ku bantu aho bategerezwa gukora cane cane ahubwo kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwisununure mu gufata mu mugongo ibimenyeshamakuru. Bivuga rero yuko uri kurabiraba uno musi hari ibibazo bikomeye bijanye n'imyidegemvyo mu bice vyose, haba ku mashirahamwe, haba ku bamenyesha amakuru, haba ku banyamigambwe no ku bindi no ku bindi. Rero uno musi turabona ko aho tugeze dusa n'abamaze gushika mu mugambwe umwe canke niba tutarashikayo, aho dusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe mu intwaro ya ry'uburenganzira. Nivyo rero vyatumye twiyumvira tuti reka dukore ivyo dushobora kugira ngo duterere kugira ngo tubwire uwogire ico wese aterereye tumwereke ukuntu ibibazo aya mategeko ahari ateye ikibazo cane mu bijanye n'ubwigenge bw'abarundi. Hanyuma kandi twongere dukore ibikorwa byo kugerageza gusigura twerekana ineza igihugu coronka mu gutunganya amategeko no mu kurekura urubuga rwa politike abantu urubuga rwa politike canke umwidegemvyo abantu bagashobora kubikora. Ni igihugu kihungukira. Ikibazo nuko leta yama yibaza yuko mu gufata mu minwe ubwo bwigenge ariho ibiriko iratera imbere, ariko kenshi uravye usanga ibitakaza ari vyinshi cane, haba kuri demokarasi, haba mu bijanye n'isura ry'igihugu mu makungu, mu gihe cane cane umukuru w'igihugu ariko agenda aravuga yuko ishusho y'igihugu iriko irahinduka canke akagiriza bamwe ngo nibo batuma ishusho y'igihugu iriko irononekara, bakibagira nyene yuko ayo mategeko hamwe n'ivyo bikorwa vyo kuburagiza canke bariya navyo arivyo bituma isura imera nabi gusumba.